Ubu turiko turimba kave hanyuma vuba cyane tuca dutangura n'ibikorwa by'ikubaka. Suppose no munsi nk'ubu tuvuze ati amafaranga yi projection y'amafaranga yose yaba miliyaridi igihumbi arabonetse. Iyi project ko yikora mu kiringo kitarenze canke kirenze ko gato imyaka 8 gusa. Arabavuze bati ibintu bijanye n'ama mall ni ibintu binini cyane, ni ibintu biba bifise ama entreprise akomeye yabikoze gose abimenyereye ati none ubakaresha nirafise iyo capacity yo kubaka mall. Ubu mutahe mu marundi ni ibihumbi 111 mu madolari ni dolari 111 miliyaridi 95. Ego mwihaye ikiringo kingana gute kugira ngo muze mwahojeje? Muvuze ati uyu mugambi uzokenera miliyaridi 95. Ariko twumvise leta yabemera miliyaridi 20 nawe mwiyemeze gutanga miliyoni 10. Izo miliyaridi 66 zizova. Mwiriwe cyane mwana musi bivanye na mweriri ndavuga kuri bitoni cyo ngeri twistegera kandi for warsa ayikebra kwa shari bla on the camera witu musaza ndabakwiye muri ndabazanga turi aho zari isoko nkuru ya Bujumbura muri Buja City Plaza. Kuko musaza mubizi haraciye imyaka hafi ishika kuri 2 leta y'u Burundi ishoboye kwemeza icifuzo cyitwa FABLICE Manirakiza kijanye no gusubira kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Mbega kuva ibikorwa bitanguye byo kugira ngo abanyamitahe bashire mu mafaranga, kuva abantu bese bagize icizere kugira ngo abarundi bashobore kuronka isoko yabo. Narya nababwiye ko isoko nkuru y'igihugu aba ari umutima ishusho y'igihugu kuba kera urugendo eka ashobora kuba ari ikibanza ciza umurundi wese cyangwa umunyamahanga ikintu cyose mu Burundi gikenewe ashobora gusanga aho hantu. Bigeze he kumara natwe tuje kugira ngo dushobore kuronka umuco ukwiye. Nababwiye je sinahindura nitwa twistegera kandi for warsa ayikebra kwa shari bla on the camera witu musaza. Kuko nabikubwiye ndi kubona nyeri mboro nyeri doto FABLICE Manirakiza ndakura musaza ndabaramukije gose ndizera kubeze neza ndashimira uhora babonye runo ruduga bacabura ibyo tugomba tuvuga ndizera kubeze neza cyane gose bro ama filme ya danger ndakurahiye. Thank you ni nkamwe yawe ayo nje ndibaza ko ubona nibiri muri estoma uko Thank you very much. Nariko navuga aho turi hehe icyatuzindukanye gani cyane. Urakoze aha turi ku kibanza cyahoze mu isoko rikuru rya Bujumbura. Ego. Ubu akaba ari projet nise Buja City Plaza. Ego. Hanyuma uno munsi icyatuzindukanye ni ukugurura icese igice cya kabiri cyo kwegeranya imitahe no kwerekana ko ibikorwa byo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura vyatanguye. Muriko muravuga ati icyatuzindukanye ni kwegeranya ni gutangura igice cya kabiri cyo kwegeranya imitahe. Igice cya mbere cyagenze. Ego. Igice cya mbere cyagenze neza cyane. Kandi hajemwo abantu noshimira gose babaye abafondateur bo kugira ibi byose mubona bibeho. Rero ubu nk'ubu bagira baronka icyo twita prime de mission canke inyongera gaciro ku mitahe yabo ingana n'ibice 8 kujana bizova kubazoza muri iki gice cya kabiri. Sha bintu birakomeye cyane gose bashaka kubananya twiyagira twitemberera. Nababwiye biriko biza kuyindi point bidasazwe. Muriko murabitubwira FABLICE muti abashizemo imitahe ya mbere barafise akunguka ibice 8. Yes. Ndavyibuka neza umutahe wari amafaranga 103. Correct. Bisigura ko ivyo 103 vyumusa ngaha. Urakoze nawe kugira ubitahure neza. Ego. Akasi mbono kita ko ni inyongera gaciro ku mutahe. Bivuga biti rero ibi mu nkurikirane neza mu gifaransa babyita prime de mission, mu cyongereza ni issue premium. Now fata ko abanyamitahe binjiye dufate muri ajya amafaranga y'amarundi ari miliyaridi 5 z'amarundi. Ubu muri iki gice cya kabiri hinjije haje abantu bazana miliyaridi 5 z'amarundi. Ibice 8 kwijana bica bijya kuri bamwe baza mu gice cya mbere. Haje abantu bakinjiza miliyaridi 10. Ibice 16 kujana nivyo bica bijya kuba iyo nyongera gaciro ku mutahe yabaje ubwa mbere. Bivuga biti rero ukuza kare ni kuzuraronka inyungu
ivuye ku nyongeragaciro. Aho ntituraja no ku nyungu ya projet nyezi, aho turacari ku nyongeragaciro zuwaje ubwa mbere canke zuwuje kare. Muriko murabidusigurira, ariko tukirigaho nyene Fabrice, igice ca mbere amafaranga yashoboye kwegeranywa angana gute? Urakoze. Igice ca mbere n'amafaranga arenga imiliyaridi 5 z'amarundi, n'ayandi ubu kubera yagumye ajako sifise ibiharuro exactement, kuko je ndi umupromoter, ibisigaye hari abahinga. Mugabo mu masezerano duheruka kugiranira na leta yiyemeje kwizana imiliyaridi 20 muri iyi ane fiskale ya mbere, natwe twiyemeza kuzana imiliyaridi 10 muri iki giringo. Yo mvuze natwe mbavuze abanyamitahe mu kigega ca One Africa Investment Fund. Urumva rero rijya shira hamwe ubu twavyaye gitwa Ubaka Landmarks, ariyo yitwa kwifise ijya contrat PPP, igizwe n'abanyamitahe babiri, One Africa Investment Fund na BJ. Hanyuma iyo societe rero ikaca iha Ubaka Nation Group ibikorwa nk'umuhinga abifitiye uburenganzira, abifitiye ubuhinga bwo kubaka. Muriko murabidusigurira muti imiliyaridi ndavyumva neza igice ca mbere ni imiliyaridi 30. Muri uwo mwaka twe tuvuga ko izo 30 miliyari, izo miliyaridi 30 ubu ziriho. Bivuga biti rero kubera turi muri uwo rugendo rwo kwegeranya imitahe, nawe ni mu mwaka tuzoba twakwijijeza, kuko iyi faze yose irenza gato y'imiliyaridi 95. Urumva ko amafaranga azoba yabonetse n'ayandi yabonetse. Uko rero amafaranga aboneka ku bwishi niko tugenda turatandukira n'ayandi mafaze. Uvuze ati uyu mugambi uzokenera imiliyaridi 95, ariko twumvise leta yabemereye imiliyaridi 20, nawe mwiyemeze gutanga miliyoni 10. Izo miliyaridi 60 arasare zizova. Kugira uvyumve neza, leta icishije muri budget yiyemeje imiliyaridi 60. Mugivuga ati muri uwo mwaka wa mbere mu gice cy'umwaka bijya bita ane fiskale, turaba turashizemo imiliyaridi 20. One Africa yiyemeza imiliyaridi 30 na zingazi ziba zisigaye kuri ayo. Nayivuga ati twe natwe muri iki gice turaba turashizemo 10, hanyuma tubandanye twegeranya, kandi biri claire ko uko dufite nk'ubu One Africa ishoboye kuronka imiliyaridi 100, tuca duhindura n'amasezerano tukavuga ati twarose meshi tuze turagenda duhindura. Rero babandi bama bibaza ati mbere leta ntizohava iducinyiza ukuntu, oya, leta yunguka ku byo yashizemo, abene gihugu bakunguka ku byo bashizemo. One Africa muri ayo masezerano ya PPP mu byo bita contrat de collaboration commerciale ifise obligation zibiri. Leta yo yifise obligation imwe, obligation yo gufinansa, mugabo One Africa ifise obligation yo gufinansa no gushira mu ngiri ibi bikorwa, ico bita kubaka na exploitation. Kubaka na exploitation muriko murabidusigurira. Uyu mugambi rero upanze gute? Isoko nkuru ya Bujumbura birakunda ko abanyagihugu vuba bayisubiramo. None ntubibona? Nivyo muriko muribonera. Urabona ko ubu turiko turimba kave, hanyuma vuba cyane tuca dutangura n'ibikorwa by'ikubaka. Ni ibintu rero biteguye neza, biriko biragenda neza, muzoguma mubikurikirana. Mugabo ubu twama tuvuga ati uwo wese ashidikanye narindira azobona. Uyu mugambi upanze mu mice imeze gute? Umugambi uri mu mice 7. Igice ca mbere cyabaye icyo kwiga ama-etide yose. Igice ca kabiri muri construction aricyo twiceta faze ya mbere, ni iyi rero mubona hajya munsi hariho faze ya kabiri nayo izoba irimo kave, hariho hajya imbere ya Palais des Arts faze ya gatatu yo kwamenaje hazoza harashikira amabisi aje gutora abantu. Faze ya kane iri ngaha hagarara amabisi imbere ya Bata. Faze ya gatanu ni ya gatandatu iri ngaha kuri iyi kote y'amabisi yo kwa ya Musaga. Faze ya gatanu faze ya gatandatu nayo ni yatu nyubako igeretse icuro 30 iri ngaho nyene kuri imbere y'amabisi yo kumusaga. Nategekanije ko bigiye kubakwa mu kiringo kingana gute? Kira faze ifise umwanya ngana gute kuyubaka? Ubu ivyigwa tumaze gukora ni ivy'iyi faze ya mbere gusa. Muga mu masezerano twahawe uruhusha ko dufise ikiringo cy'umwaka cyo kugira ama-etide canke ivyigwa vy'ayandi mafaze. Ubu rero twatanguye n'ivyigwa vy'ayandi mafaze. Suppose no munsi nk'ubu tuvuze ati
amafaranga projection y'amafaranga yose yaba miliyaridi igihumbi arabonetse. Iyi project ko ikora mu kiringo kitarenze canke kirenze ko gato imyaka 8 gusa. Murazi twagiye turabibabwira kuva no mu ntango. Nayo ubundi faze zindi tuzoza tumenya igiciro cazo n'ikiringo cazo duhejeje ivyigwa tubonye na projection y'ukuntu abene gihugu bariko barazana imitahe. Yes. Muriko murabidusigurira muti amafaranga yoboneka aba miliyaridi igihumbi ubu nyene mu myaka 8 caduheza rino. Yes. Ariko turikirigaho nyene. Yes sir. Umunyagihugu cyangwa umwene gihugu. Yes sir. Guhera umugambi gitangura haravugwa kugira ino soko ishobora guhera kwa miliyaridi 500. Yego. Mbega n'ubu amafaranga yo kugira ngo aya mafazi yose ahere izo miliyaridi nye. Nico nkubwiye yuko twarabivuga muga tukavuga ati ni projection si vyigwa. Nubu turiko turashinga inati izo miliyaridi zirenga gato 95 ni ziyifaze gusa. Ayandi mafaze zose zishobora kugwa muri izo miliyaridi 500 canke miliyaridi igihumbi. Ivyo tuzogenda tubibabwira uko ivyigwa biriko birerekana. Nayo ubundi ubu utwebwe tuvuga concerning canke kuvyerekeye ifaze ya mbere gusa. No faze ya mbere muriko murayitubwira ko Fabrice turabona ko biriko biragenda neza. Ariko ugiye kuraba ibindi bigega ku isi umuntu arashemo amafaranga akaba azi ku kwezi ingana amafaranga yunguka akaba afise site abirabira kubega mwebwe kwico kintu hari cyo muriko muriyumvira ko umunyabitahe ashobora gusanga ari mabayi haciye umwaka yarashizemwo rimwe na rimwe adafise amahirwe yo guhura nawe kugira ngo umubwire aho bigeze. Nivyo cyane gose ni nako hari abantu bagiye baravuga ngo mbe no n'isoko ryarahagaze ngo ibiki ni mwumve yuko isoko guhera dutanguye no gusukura ngaha tutigeze duhagarika. Hubwo umwanya duhejeje nuwo gushira hizo infrastructure canke ubwo buhinga. Akarorero umurogisiere twahaye akazi ariwe Bankobu ubu hariho logiciere canke application ituma wewe gayeri nimba waraguze umutahe ugenda ukabwira ati nyereka umutahe wanje uko wifashe. Akandi karorero guhera uno munsi ubu abashora mitahe bose barafise uburenganzira bwo kuronka ico bita titre de part. Ugwandiko urupapuro rw'umutahe kandi ubwo rupapuro rw'umutahe bivanye nuko tuzoba turiko turatera imbere ushobora kurusabira kideni urushobora kurutradinga kurushira kuri bourse ibintu byose nk'ivyo. Urumva rero nk'ubu hariho website ya One Africa Investment Fund, hariho African Dream Assets, aho hose tugiye kuza turapubliya tugiye tuza turerekana. Rero abashora mitahe kuba bafise izo konte bakaba bafise niyo mirongo ivyo byose bizobandanya bibafasha kuza biraborohera kugira bagume bakurikirana imitahe yabo. Ivyo byose bigiye kubafasha. Biriko murabidusigura Fabrice. Turabona amakamyo ariko ararengana ariko uyu mugambi wa mbere miliyaridi 95 yego mwihaye ikiringo kingana gute kugira ngo muze mwahojeje? Nababwiye ni imyaka 3 ni nayo leta yatwemereye mu myaka 3 iyi faze ya mbere izoba iheze. Na utahura neza rero uko uburyo bugenda buragwira. Faze ya kabiri singomwa ngo tuyirindire amafaranga ashoboye kuboneka nimba ngaha tugeze hagati tuca dutandukira iyindi faze. Nuko bimeze ni nuko turiko turarondera n'ubundi buhinga bwo kugira iyi soko igire vore ikomeye ya digitale canke ico twokwita e-commerce. Rero kugira mu iyo vore ya shopping online shopping hari igihe bitazoba ngombwa ko tunarindira ngo irinde guhera kuko iri soko si mpome gusa n'ibiherekeje yose byose ibiherekeje online shopping. Yes. Bisigura ko uri ngaha ashobora kudandaza mu isoko cyangwa n'inyuma y'isoko cyane gose cyane no mu muyaga nimba ariko abivuga. Fabrice uriko bidusigurira. Yes sir. Hari abantu avuga ati je nashizemo umutahe wanjye. Yes sir. Muri kino gihe nkeneye kuwukuramo. Byo birakunda. Ivyo birakunda gusa hariho amapenalty yiyaplikako kuko aho ubushize umutahe
mu mugambi muremure rero ivyo urashobora kuvuga ati jewe ayo mapenalty nzoyishura mugabo wumve ko icyo twe duhamagarira abantu ni investissement rero nukubandanya urumva rero ko umuntu afite uburenganzira bwiwe mugabo akari imbere karahinda neza cyane hari umuntu avuga ati umutahe nkuko twakoze mu biganiro biheruka waratubwiye ati umutahe uzogenda urakura cyane mbega umutahe uracari w'ibihumbi ijana na bitatu mbo kugira ubitahure icyo bita valeur nominale burya n'ibihumbi ijana hariho rero frais d'entrée y'ibice bitatu kujana hanyuma uno munsi tuvuganye haragiye ko icyo bita prime de mission y'ibice 8 kwijana urumva umutahe uri kurakura kandi rero iki gice cya kabiri twuguruye kizomara ikiringo gitoyi kitarenga amezi 3 inyuma yaho iyo prime de mission ishobora nubundi kuduga urumva umutahe ugenda uraduga iyo prime de mission ibi bikoga ubona nivyo biyiduga iki aha rero fondation ikajako iyo prime de mission izogenda irakura urumva umutahe ugenda urakura kandi aho navuze ku nyungu y'uburusho igira ibone ku buturi ko turubaka hariho rero inyungu ya myaka 24 abashora mitahe mu byigwa bimaze gukora kuri iyi faze ya mbere gusa byerekana ko bazoza bararonka ibice bitari munsi y'8 kujana bishobora kurenga 8 kujana buri mwaka kuri ya myaka 24 bisigura ko umuntu akarusho ntazokaronka ngo nuko isoko yaheze mbo icambere cyo kuri iyo prime de mission inyuma y'aya mezi 3 tugira twinjire kuri iyi yegeranywa ry'imitahe ya kabiri bishobora kuba ukwezi kumwe tukaba twugaye bishobora kuba indwi imwe tukaba twugaye muze munyaruka tuca rero twivaluatinga now ya prime de mission ivyo bice 8 kujana ayo mafaranga yabonetse wowe ufite uburenganzira bwo kuyatora ukayirira cyangwa ukongereza ukagura umutahe kandi uwo rero ubuce ayabaha ni wa wundi abifite twahaye ako kazi yitwa nde bankobu uriko murabidusigurira ndabumva neza kare twara turiha uwinjira umutahe umwe ku 103 mbega ubu mutahe nangahe ubu mutahe mu marundi ni 111 mu madolari ni dolari 111 yego ndabumva neza agaciro ka mutahe umuntu yashize bwa mbere karaduze wow cyane gose uriko murabiduze guhera no munsi tariki 28 wow biriko bisa kwini point midasanzwe Fabri yes sir kino kibanza turabona muratangwe gukora yego mwatubwiye yuko ubaka trademark yes yashoboye ubaka landmarks ubaka landmarks yego yashoboye kuba iri kurakora ibikorwa ngaha mbega maître d'ouvrage yego ngaha ninde ikijana surveillance n'ibindi byose bigiye gukurikiranwa gute maître d'ouvrage ngaha ni leta y'u Burundi kuko iki ni kibanza ca leta ibikorwa bizokorerwa ngaha inyuma y'iyo myaka nk'iyi faze ya mbere duhejeje tutadusubiza leta na maître d'ouvrage délégué uwo leta yadereze ni ubaka landmarks urabyumva hanyuma rero entreprise d'exécution ifise contrat yo gushira mu ngiro ibi bikorwa ni ubaka nation group ego surveillance izanwa na maître d'ouvrage délégué ukurumviza gusiriveya twebwe arabavuze bati ibintu bijanye n'ama mall n'ibintu binini cyane n'ibintu biba bifise ama entreprise akomeye yabikoze gose abimenyereye ati none ubakaresha irafise iyo capacité yo kubaka mall abo babivuze n'abantu batiyemera kandi umuntu yiyemera mwisi biramugora no umuntu atiyemera biramugora no kuba kwisi urumva genda mwiyemere bantu b'Imana murashoboye abarundi turashoboye urumva nta bwenge Imana yahaye abazungu twitanduhaye rero abo babivuze nibarindire bazobibona urabyumva
nibarindire baduha amahoro twe twikorere bazoba barabibona. Imbere ko dushika aho muza kutwereka narijya muza kutwereka igicapo c'isoko mudatubwire umuntu ingene mwitegurira abantu ba ruguru bashobora gushiramwe imitahe narijya hari abantu bavuga bati je sino shiki Bujumbura. Fabri ugerageje kuraba hano hantu muri ko murataba ibintu vya mbere mushobora guhera ko mu gukora bizokorerwa ngaha n'ivyahe? Bo igikorwa cya mbere cyabaye nyene cyo gusukura ngaha. Igikorwa cya kabiri novuga ati ni ikinyene cyo kugira ivyo bitafuye kwimba haja inyubakwa. Ubu rero tuca twinjira mu bikorwa technique, ivyo navyo urumva caba ivy'amasomeri bo hari abahinga babishoboye babijejwe. Jewe ico njejwe ni promotion. Nayo ubundi muzoguma mubikurikirana nkamwebwe nk'abanyamakuru murafise ikaze ngaje kuguma mukurikirana ibintu uko biriko biragenda. Nuko mwadutembereza tukabana tubona ivyiza biri ngaha cyane gose. Aha tugeze ni he? Nkuko ubibona aha rero turiko turategura. Urabona ko twimba tumanuka kugira turonke aho gushira fondation. Ukaha turi muri cave. Hani turi kuri radio shows. Aha turi muri cave. Urabona rero nk'ibi byose yari fondation y'isoko ryahahora. Ibi byose urabona ko ibibuye byose byari hasi. Byari hejuru muga twamanutse. Iyi yari fondation y'isoko ryahahora. Niyo woraba hajya ku ruhande ngiruciwe no ngaho urabona no ngaha turacabimena. Rero urabona ko vraiment yari isoko ryubatse neza bikomeye. Bikomeye cyane gose vraiment. Ibi rero byose nibyo natwe ubu tuvuga ati reka dushiremwe akabijya yizara gahebuza. Je mbona amamashini atari ko araruhuka. Oya kirazira kuruhuka. Hapa kazi tu. Bisigura ko aha ari amasaha 28 kuri 28 kuri 28. Muntu w'Imana. Twateguye turiko turategura neza na programa yo gukora no mwijoro. Nuko mushaka gutembereza kwereka plan architecturale yayo cyane gose. Aha rero ngira ndabereke igicapo Ubaka Nation Group yashoboye gukora kiri soko rikuru rya Bujumbura. Urabona kwaha iki ni igicapo cyose kiri mu mafaze twarababwiye ko n'amafaze indwi. Mugabe ifaze ya mbere n'ivyigwa nayo ubundi amafaze yubakwa yoyo natandatu. Faze ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ni ya gatandatu. Na faze ya mbere rero urabona ni iri ngaha araha twateguye. Izo bigeretse gatanu harimwo na cave. Nayo ubundi bikurikira byose abari sawa. Kandi urabona ko ari ibintu biba biri mu bwoko bwa none nk'ikintu cyitwa umuriro cyo dusezere. Kuko ngaha barimwo ama systeme a preventing amasanganya yose. Situ nk'umuriro haba harimo systeme y'ama sprinkler ku buryo nimba ari ama kiosk jana ikiosk nikagira umuriro ujya mwotsi cyangwa ubushuhe bwaho buca burekura amazi muri iyo kiosk yonyene. Abamaze gutembera hakiri garden muzobibona nko muri parking izo systeme zirimo. Aha hazo harimo ibibanza bingana gute abacuruza bazo bakora urudanda? Ibibanza ni byinshi sinobitora ku mutwe ubunyene mugabo nk'ubu nko kuri floor ya mbere hazoba harimo ama showroom, ama banke, ama pharmacy, ama institution manini. Hari aho twateguye hazoba hari floor y'impuzu, floor y'amatelefone, hejuru hariho na rooftop ngaha hazoba hari aho kwivunira umusase basama akayaga. Hari aho abana bazokinira, hari hazo kwicara usoma igitabo, harimo akajarde ngaho ni ibintu byiza cyane. Bisigura ko aho inzu ya mbere yonyene ishoye kwakira abadandaza benshi cyane gose cyane gose vraiment. Faze ya mbere batubwiye ko izomara imyaka 3. Faze ya kabiri nayo ibi rero bindi byizo zindi faze ni vyigwa turiko turakora. Rero nk'ubu sinovuga ngo izotwara imyaka ingahe kuko ntituraheza ivyo vyigwa. Mugabo suppose nk'ubu turonkeye uburyo rimwe bwo kuyubaka ko byugo kubaka projet yose ntiyoja musi y'imyaka 8 mu kuyubaka gusa. Ugerageje kuraba
umuce wa mbere ngene abarundi bitanze baraterera ingene bumvise umugambi haraho ari ivyo mwishimira mwashoboye ivyo mutashoboye n'ivyahe mubona ko mugiye gushiramo ingufu kugira abarundi batahura umugambi nta na kimwe tutashoboye ahubwo twarabyishimiye gose barabyitabiriye ahubwo tubazaniye inkuru nziza iruta yo kuvuga ati abiyatwizeye ubwa mbere ehe rero muratangwe kuronka akarusho katumye vraiment mubona yuko muri mu vyunguka ivyo rero nibijya twamye tubasigura by'ama prime de mission kandi kujya nagenda babwira ati ubu bazokurikirana inyuma y'iki gice twuguruye guhera kuri itariki ya 28 nabo ababinjiye ubu nabo bazunguka nabandi ukuza kare ni kugendura urunguka yes muriko murabitubwira muravye wa diaspora ingene bitavya kama karaba abari Burundi ingene bitavya kama ni he hantu mugiye gushira ingufu cyane kugira ngo zino miliyaridi zishobore kuboneka ningo ni hose kuko n'umugambi w'abarundi ni umugambi w'abarundi bari mu Burundi n'umugambi w'abarundi bari muri diaspora muganda asubiyemo ndavuga ati mu gihe twebwe abarundi tutoshira ingufu zacu zose uko zishoboka abanyamahanga bari pre gushoramo imitahe mugaje w'icifuzo canje ni abarundi bene wacu abari bo bambere babanza kuronka ayo mahigo ndabumva neza amahera adakwiye murashobora kuyazana hanze cyane gose Fabri muriko muradusigurira bino bintu byose uyu mugambi gice cyambere mugiye guhereza bene gihugu akazi bangana gute akazi vraiment ni keshi cyane kuko urabona nk'ubu una hano hazoba hakorera abakozi barenga 3,000 ku munsi kandi dutegekanya ubu turiko turagira programme yo gukora ku mutaga no mwijoro urumva ko aho rero navuze abayede n'abamaso baba bari ngaha cyufata rero abafournisseurs cyufata nabariya uza gusanga ari beshi cyane ubu rero ngaha abarundi nyene bagiye kwatorera koyoko yego abarundi bagiye kwatorera koyoko harisho mu bizokwiyumvira kujanye n'ugwarukana rya rufise nguvu n'abakenyezi kwa y'amashaka cyane gose jewe priorite yanje n'abajene priorite n'uburabe mu bakozi b'amashira hamwe yose nagenda ashiraho ubaka nation group n'izindi majorite n'abajene njo gituma n'abajournaliste nkorana nabari mwebwe b'abajene tuba twibereye ku mpwembi dasazwe niko babivuga impwe muyera kuyindi mpwe so urumva rero ni ibintu bibari byiza cyane other than that jewe ndifuza ko abajene babona ko bishoboka tugira imana ubuho dufise n'umujama w'abajene umukuru w'igihugu namamvuga ati we aheruka kuguhinka daramushimire cyane yego sha nanje uzonsabire basaga kwabo oya na uzoshikirwa nanje uzoshikirwa uzomvugire urakoze yavyumvise yabatwumva sawa tugoba duse n'abasozera abakene gushiramo imitahe bigenda gute mbega ku ntara zose zigize Burundi uko ari zitandatu batari zitanu mwabiyumviye ko gute urakoze Gayer ubu duhigwa duhishije twarose uruhusha rw'igitabo bita prospectus cha One Africa Investment Fund ku mugambi wa Buja City Plaza kuri faze ya mbere iyo prospectus rero iri hose iri ku mirongo ya One Africa iri ku mirongo ya ADA iri ku mirongo y'abadufasha kugera ikigega iri hose na kuri ico gitabo cha prospectus kirimwe uburenganzira bw'abashora mitahe kirimwe ukundi mitahe ikingiwe kirimwe ivyo byose novuga tuwari wese yifuza ko abakeneye kumenya ico rero kiri hose kandi cemerewe bose guhera igisaha naho hari ivyo bitarera ama acte d'engagement gwa rupapuro rwo kwiyemeza kuba umushora mitahe ubwo rero ruri hose amatelefone twarayabahaye ahariho hose no muri bankobu agence ya bankobu yariyo yose ushobora gushika ukarusaba inyuma yo kuzuza yo kuriha umutahe wawe ukaca wuzuza iyo acte d'engagement kuko abazoba bujuje izo mpapuro zo kwiyemeza kuba banyamitahe baca baronka titre de part titre ya action titre y'umutahe kandi iyo titre bivanye nuko tuzogenda turatera imbere ushobora no kuyisaba kideni cyangwa ukayigurisha hakabaho transfer ni titre nyene nka kujya kwa matitre y'amazi ubu rero urumva ko abarundi bose bagire agaciro baronka amatitre bahora bamwe bari amatitre y'amatongo ubu n'umutaxi verazicarana titre
nuko hari cyangwa ikintu tutuvanga tutavuze ga Fabrice nukuri ico novuga ndashimiye abarundi bose kuko nk'abarundi ba mbere canke abashora mitaye ba mbere nibo batumye ibi byose biba mwarakoze cyane amafaranga yanyu arakingiwe muri mu vyunguka ubu turiko turagenda tuja imbere rero mpamagariye aba bandi bashasha munyaruke kuko nk'iki gice cya kabiri twuguruye twavuze yuko ari igice gitoyi cyane uko uza kare ni kuronka nawe ako gaciro ko kugira igice gikurikira kizokungukire nawe. Yes. Arashaka ikintu tuzovanga tusavuze. Ndabashimiye gose ibi byose ni kubera uhoraho. Yes. Nuko ndagushimira cyane Fabrice. Thank you very much. Yari teka ridasanzwe. Thank you very much. Ndabifuriza n'ibikorwa vyiza. Murakoze cyane. Nuko reka nabashimire n'abashimwe bayive muri bo murabana natwe gutabara bugeza bisubirana gwaza ariko mbona utwa rukundo kuri kuri jonyene juste Gaël. Ekatuma for more site ke black watch black dagati ko bashara vista. Ula ushiro mushiro. Push la non.